Itangazo ubushikiranganji bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguro n'ingenzi buramenyesheje abenegihugu na cane cane abavyeyi ko ibiciro ntarengwa vy'amakaye ari ibi bikurikira. Ubwa mbere mu gisagara ca Bujumbura ikaye y'impapuro 100 igugwa amafaranga 1200. Ikaye y'impapuro 60 igugwa amafaranga 750. Ikaye y'impapuro 48 igurwa amafaranga 650. Ikaye y'impapuro 36 igurwa amafaranga 550 ari mu gisagara ca Bujumbura. Bwa kabiri mu ntara zo hagati mu gihugu ikaye y'impapuro 100 igurwa amafaranga 1250. Mu gisagara yari 1200, mu gihugu hongeweko amafaranga 50. Ayurumva ajanye n'irya transport y'ikuduga ruguru. Ikaye y'impapuro 60 igurwa amafaranga 800. Naho nihongeweko 50 kuko aha mu gisagara yari 750. Ikaye y'impapuro 48 igurwa amafaranga 700. Aha mu gisagara na 650 uruguru na 700. Ikaye y'impapuro 36 igurwa amafaranga 600. Aha mu gisagara yari amafaranga 550. Ubushikiranganji rero bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi buhamagariye abadandaza kubahiriza ivyo biciro, tukongera tukanagabisha ko uwo wese yohirahira akarenza ivyo biciro ko ingingo ruhasha zo gutuza iyo ngendo zitegekanijwe. Ni kwikaye zose kuko ubuhinga bwo kuzikora ni bumwe. Arico gituma rero ntaze zagira bitwaza ngo aya matafari ngo agugwaya y'imirongo agugwaya ibi biraba ukira guharura impapuro gusa ni kwaya amafaranga. Uwo mudandaza atazoba agomba kugurisha aya makaye kuri iki giciro rurudandazwa na ruhebe. Abashoboye kuvyubahiriza baheze babikore. Urazo birenga ko yitwaza ibicanke biriya amategeko yarategekanijwe, kandi tugasaba n'abene gihugu kuturya kara canke kurya kara inzego z'igihugu zibegereye. Abazobirenga ko bazeze baheze babwira inzego z'igihugu baheze babaca amande kuko bazoba barenze kuri iri tegeko. Muri rusangi dufata amakaye, kandi kugira turabe ngo yavuye hanze yakorewe ngaha, urumva ayo ngaha niyo twebwe twafatiye, kandi urumva n'amakaye kuko iri hinguriro ryacu rirafise ububasha bwo gukora amakaye akwiye abanyeshuri bose. Twebwe rero ibi twabifatiye ku makaye yose ari gaha mu gihugu, kuko intango turafise intango yaho twabihereye. So kuvuga yuko no mu mwaka uheze kwari uko vyari bimeze, kandi nta myitogo yari ihari, kiretse abagomba kwikika mu kiyizi. Twabivuze twabisubiyemo, kandi namwe muze kubishimangira. Abo badandaza bamenyereye kunguka menshi, bungukira ku banyeshuri bagomba kuja ku ishuri, abo babe barasubiza hasi. Guhera uno munsi iri tangazo risohotse, urumva muce mutubwira nabone batezwa gushira ku iki giciro. Ivyo byo hanze nta iryo hinguriro, ayo ihinguriro ryacu ririkwiye. Ivyo woja kuraba yo badeduanye ko bakagira gute, wosanga ahubwo byo hava biza munsi byoja munsi aya aniyo mahera yo hejuru ku kintu citwe kaye yose azogurishwa ngaha mu gihugu. Abo nabone bazoyagurira ku mashuri,
igiciro ntikizorenga iki. Twosaba abo bavyeyi bazobona babarengerejeko kuri aya mafaranga bace batubwira canke babwire inzego z'igihugu zihegereye iryo shuri rizoba ryarengeje iki giciro. Nta numwe arekuriwe kurenza aya mafaranga twavuze.